Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Nshimiye Imana data wa twese aduhaye umwanya kugira ngo twongere gusangira ku vy'umwami Imana yashize ku mutima. Reka dusenga Imana. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, haleluya, ndagushimiye kuko uri Imana nziza, uri Imana ugororoka, uri Imana umpaye umwanya mwami kugira ngo nganire na bene data ibyo washize ku mutima wanje. Ndi imbere yawe ndakwinginze Yesu, unshoboze, muhemu wawe mwiza andongore ibyo ushaka w'ibyo mvuga mu izina rya Yesu. Data urakoze, uteramire kino gikorwa mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Haleluya. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Rero nkuko nari ndabivuze, subiye gushimira Imana yo mu ijuru ivyemeye kugira ngo nsubire kugaruka. Haleluya. Uti uzi naho tuzaniye iki? Narababwiye je nzokwamanza ari uko umwami hari hica ntumye kubabwira. Imana ishimwe. Uyu munsi nje gusangira namwe yerekwa nagize itariki yaraciye amezi, itariki za kangahe, itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2025. Uyu munsi turi itariki 19 z'ukwezi kw'icenda. Urumva haciye amezi 5. Ico gihe nabonye ibi bikurikira. Nabonye imodoka, ikintu cari kimeze nk'imodoka carimwo abantu nabona basa abakinyi b'umupira. Hanyuma icagiye kuntangaza rero muri abo bakinyi, nabona bahagaze ariko ngatangara, bamwe bakaza barahagarara hejuru y'abandi. Tuvuge nk'ubu mu modoka hari hahagaze nk'abantu, tuvuge nk'abantu 4. Hanyuma muri abo bantu 4 kuri umwe wese hakaba hariho uwundi amuhagaze hejuru. Ni ukuvuga ngo umwe amuhagaze hejuru, uwundi amuhagaze hejuru, uwundi amuhagaze hejuru, muca mubona ingene bagenda bahagaze. Hanyuma noneho mbona ba bandi nabo hariho abandi bagenda babahagaze hejuru. Rero nsanga bari basa nk'aho umenga bakoze sous forme ya triangle. Hasi hari benshi, hariho abandi bagakurikira. Tuvuge hasi hari nka 4, hejuru yabo hakaba nka 3, hanyuma hejuru yabo 3 hakaba 2, hejuru yabo 2 hakaba 1. Niko nabona bimeze. Hanyuma rero muri iyo modoka umva ko bose barabakinyi. Ndaraba nkabona umushoferi aratwaye iyo modoka. Mugabo ubona iyo modoka irimwo abantu bahagaze gutyo, bamwe bahagaze ku bitugu by'uwundi, uwundi bakamuhagarara ku bitugu gutyo. Ariko hejuru ya bose hariho umwe. Munsi ya wa wundi umwe hakaba hariho nka 3, munsi ya 3 hakabaho nka 4, munsi yabo hakabaho nk'abandi nka 8 gutyo. Muca murabibona uko byoba byari bimeze. Hanyuma iyo modoka mbona ndayitegereza n'abo bakinyi ku kuntu bahagararanye ko, ariko mbona binteye ubwoba. Nti none iyo modoka igumye igenda abantu bahagaze gutyo kweri barashika amahoro? Hanyuma mbona iyo modoka iragiye, mbona ishitse ahantu ko ku kadugo gatoya. Nza mbona ya modoka bose irabasheshe, irabubitse, baca bagwa baryamye, mugabo bagwa baryamye mw'ibarabara. Hanyuma jewe nabiraba ncangira ubwoba, nibaza ko ba bantu bashobora kuba bagize accident, bashobora kuba bakomeretse
canke bapfuye, nirukanga kuja kuraba kugira ngo turabe ko hari habo dushobora gusova. Mbona rero abashoferi baje batwaye iyo modoka, abari bicaye imbere wamenga nabonye umenga n'abantu batatu b'abagabo bambaye costume zirabura. Mwibuke ko abandi barabakinyi, ariko hariho abandi batwaye iyo modoka. Hanyuma nza mbona ba bantu baravuyemwo, uriyo kuja kuraba ba bandi baguye hasi, ahubwo mbona baciye bagenda ku yindi nzu nk'aho boba bagiye gusaba abaza kubafasha. Urumva sinamenye icyo bagiye gusaba kuri iyo nzu, ariko nabona umenga bagiye gusaba abaza kubagira renfort. Rero jewe nja ndiruka nja kuraba ba bandi bagwa hasi. Ngiye kuraba bene data, nasanze basa nk'aho womenga bari bafutse akamwanya ku maso, canke sinzi ingene numva no bisobanura. Womenga bose bari hari ikintu cari kibafutse bose ku maso, ariko baraba ukabona umenga nta ngorane bari bafise, ariko nabegereye nasanze hari ikintu kibafutse ku maso. Rero nza gusanga harimo umuntu umwe niwe nabonye, mbona yifukuruye ca kintu ku maso, mbona ariko araraba, aca abona ko bari hasi. Kandi nza kuraba mbona n'abandi bose bariko barifukura. Hanyuma ico nashimiye Imana ko nabonye ko batapfuye, kandi nabonye ko nta wakomeretse muri bo. Izo nzozi rero murumva ko nazigize itariki 19 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2025. Uyu munsi ndiko ndabivuga ni itariki 19 z'ukwezi kw'icenda 2025. Urumva ko haciye amezi 5 yose. Hanyuma nashishikaye gusenga Imana, ndabaza nti Imana, ibi bintu nibiki, iyo modoka nibiki? Ariko nza gusobanukirwa, bene data nkunda, nshuti z'umusaraba, iyo modoka ni imodoka uyu munsi maze kubisobanukirwa, umwami amaze kubimpishurira, ni imodoka yitwa Sepebu. Iyo modoka yitwa Sepebu rero urumva ko yari ifise abakinyi, kandi abo bakinyi bari bambaye teni yo gukina nyene. Nabona basa nyene n'abantu bambaye bafise ziriya teni zo gukina, abakinyi b'umupira murabona ingene bameze. Kandi bose bari bambaye kumwe, nabona bambaye amakabutura n'udupira vyera. Ariko nza gutangara ku kuntu nabonye bari bahagaze ku maeshero. Hariho uwari hejuru y'abandi bose, n'abandi bari munsi y'ivyegera vyiwe, n'abandi bari munsi ya vya vyegera vyiwe, gutyo. Hanyuma kandi bari bafise abashoferi bariko barabatwara. Ariko iyo modoka ibasheshe babandi, niho babonye yuko hari ikintu cari ku maso, noneho kica kirabavako, baca babona ko bari hasi, baca babona uko bimeze. Babandi nabo bagiye gusaba renfort, ntibaranagaruka, kandi ntibaje no kubaraba bakiri hasi ngo barabe uko situation. Imodoka yabasheshe, bo bahita basohoka bavamwo, baca bajabuka kuri iyo nzu yindi. Ndagomba dusome amajambo y'Imana amwe, dusanga mu gitabo ca Hoseya. Haleluya. Mu gitabo ca Hoseya ni ku murongo igice c'10 ku murongo w'12 haravuga ngo, nimwibibire mukurikije ukugororoka, mubone kwimbura ibingana n'imbabazi, mumene imishike yanyu
kuko igihe kigeze co kurondera uhoraho, gushitsa aho azozira akaborekurira imvura y'ubugororotsi. Mwarimye ivyaha, mwimbura akarenganyo, mwariye ivyamye ku binyoma, kuko mwishimiye imigambi yanyu n'isinzi ry'abahizi banyu. Aya majambo arumvikana, arasobanutse. Ngiye kwinjira cane muri aya majambo, ndiko ndavugana n'ishengero rya Pentecote ry'i Burundi. Ibi nta bihishijwe birimwo, nuko abandi babivugira binyegeje, bavugira inyuma, bavuga binyegeje, jeho ndiko ndabivuga ndi imbere yanyu kandi muriko murabibona. Mwese abasengeye ishengero ry'Imana, mukomeze gusenga. Ishengero ni iry'Umwami Yesu. Mwarumvise ko ishengero ry'i Burundi, ishengero rya Pentecote ry'i Burundi ryigabuyemwo imice ibiri. Harimwo umuce wa bamwe n'umuce w'abandi. Harimwo rero nje kuvuga uyu muce wabagize iyi modoka imwe, kandi bo uko bakora bagendera ku maeshero. Hariho ubahagarariye, hakabaho uwundi ari munsi yabo, hakaba n'abandi bagenda baba munsi yabo. Ibi ndiko ndabivuga ko nabibonye mu nzozi, namwe mu byanarize uko bimeze. Nagira ndababwire ngo uko iyerekwa naribonye, ba bantu bari muri irya modoka, uko mubabona namba bavuga ngo ubuye bavuga ngo ni abantu 10, kera bari 11 ariko ubu ni 10. Canke sinzi bashobora no kuba barenga, ariko jewe muri iyo modoka sinababonye ngo 1, 2, 3 ngo mvuge ngo igitigiri cari iki, oya. Hanyuma ico ngombye kuvuga, bari hamwe, bagize urunani, barakundana, barumvikana, barubahana. Kandi niko bikwiye kumera. Abakorera hamwe bose bakwiye kumvikana no gukundana no kurespektana. Abakorera hamwe bose. Ico nabonye muri izi nzozi nuko nabonye ko bose ari abakinyi. Bose n'abakinyi, kandi mu bakinyi umwe wese aba afise role yiwe. Haba hariho abaja kuri front, canke abaja mw'igori, hariho abandi babakinira hagati, hariho abandi babakina, ariko baba bafise ukuntu batonze. Ivyo niko bimeze. Rero ko barabakinyi, hariho bakina n'abandi, bakina contre qui? Naba bakinyi jewe ndiko ndavuga nabo nabonye, ariko urumva abantu ntibakina bonyene, baba bafise n'abandi bariko barakina. Tubandanye. Ico nabonye rero nuko iyi modoka itabandanije gushitsa iyo yashaka gushika, kuko yashitse ahantu ikaryama, igahenuka. Ariko nagiye ndababarire ngo muri bajya mubona mushobora guharura ngo ni 11 canke ni 10, bajya mubona uyu munsi baba ngo ni 10, bajya mubona ntabwo ari bo batwaye imodoka. Oya, hariho abashoferi nabonye bambaye amakostume yirabura. Abo bashoferi nabonye bo ubwabo ntibarabakinyi, ariko bari bafise abakinyi. Munyumvirize neza bene data. Kandi abo bakinyi, abo nyine abo bakinyi nabo ubwabo bafise ikintu ku maso. Ico kintu ku maso rero casa nk'akamwanya. Murabona ko akamwanya atari ikintu uba ubona ngo uvuga utari ikintu, ariko ni ikintu kitaboneka
ukibonye nk'aya marori yanje urabona ko yera agomba gusa n'umubiri, utanyegereye ntiwomenya ko nambaye amarori, ariko tuvuge iyo abona nambaye amarori yirabura umuntu wese yaca abibona. Ariko rero n'ako kamwanya rero kari gasa nk'akataboneka, ukamenga gasa n'umubiri. Ariko imodoka imaze kubasuka hasi niho baciye bakura ca kintu ku maso, basa nk'abifukura ako kamwanya. Mwe wese nkabona araba gutya, araba ati mbega n'ibiki, araba aca asobanukirwa ivyabaye. Ndashimira Kristo Yesu, umwami w'abami, umukunzi wacu, kandi ngashimira n'abo bose basengera ishengero ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, umwasi wacu ni Satani. Aba bari muri iyi modoka bari bafise iyo bashaka kuja, kandi Barundi n'abantu b'Imana, kandi bariko barafite ishaka nk'aho bashaka gukora igikorwa ciza. Murabizi abantu bakina, umuntu wese yamashaka gutsinda. Rero aba bashoferi babo ntabwo bari abashoferi beza haba namba. Oya, ntibari abashoferi beza, kuko nabonye uko kuntu bari bameze nuko kuntu bari bambaye ibyo bintu vyirabura. Je nuko navyise costume, nuko nabona umenga urumva nabibona bari ndi kure, ariko bambaye ibintu vyirabura bariko baragenda aho hantu, baca ahantu mu nzira, ukuntu bagiye muri iyo nzu. Bene data mwiyubare, kandi twese twiyubare. Muri ibi bihe hari ibintu bigoye bisa na vyiza kandi atari vyiza, bisa n'ibintu vy'ikimazi kandi atakimazi kirimo. Muze twongere tuje imbere y'Imana, muntu wese asabe guhumuka amaso. Tugeze mu gihe kigoye gitandukanye n'ico twabayemo. Muntu wese yama yifuza kuronka ibintu vyiza, ibintu bishasha, kubona uti iki kintu kirashaje, donc tugihindure tukigenze gutya, mu ntumbero yo gukora ibintu neza, apana mu ntumbero yo konona. Nibyo ndiko ndavuga, ntaba bene data bari muri iyi nzu yitwa Sepebu, canke iki kintu gishasha bari bubatse bitiriye Sepebu, gifise amayeshero nk'uko nyene nabibonye byari bimeze, kandi nk'uko nyene biri dans la réalité. Aba bantu n'abantu b'Imana, aba bantu n'abantu bari bafise intego nziza, bafise ahantu bashaka gushika. Aba bantu n'abantu bari bifuza ihinduka y'ibintu, ariko Imana data wa twese yerekanye nabo nabo bashaka kuba batabizi, ariko abatwaye iyi modoka si abantu beza. Abantu batwaye aba bakinyi bacu si abantu beza. Imana ishimwe, kuko abasenze bose n'abandi bose bariko barasenga, nta kintu gishobora konona ishengero ry'Imana. Imana irorera. Imana ntiyoshobora kubuserva, kuko ishengero ni iry'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ico nshimiye Imana rero muri iyi nzozi uko nabibonye, nuko uruhumyi rwabavuye ku maso. Abakinyi bacu Uhoraho abishimirwe, uruhumyi rwabavuye ku maso. Ivyo babasize ku maso vyavuyeko. Imana ishimwe. Iri jambo riravuga ngo nimwibibire mukurikije ukugororoka, mubone kwimbura ibingana n'imbabazi, mumene imishike yanyu, kuko igihe kigeze co kurondera Uhoraho, gushitsa aho azozira akabarekurira imvura y'ubugororotsi. N'umwanya w'umuntu wese kwisengera. Mwene data ushobora kuba warakomeretse, gutembagara ntivyobura kubabaza, kudashika ku ntumbero washaka ntivyobura kubabaza, ariko kudashika ku ntumbero washaka umenye ngo n'urukundo rw'Imana, n'urukundo rw'Imana, n'imbabazi z'Imana.
ni Imana ibikoze kugira ngo ishengero ry'Imana ntirisambuke, ni Imana ibikoze kugira ngo uruhumyi rubave ku maso. Imana ihabwe icubahiro. Abo bantu b'iyo modoka urumva ko bari barababanze ku maso, barababanze ku maso, ntibari babizi, ntibanabibona. Ariko Imana ishimwe yuko hariho abantu b'Imana bahagarariye igikorwa c'Imana kugira ngo ibintu bigende neza. Ishengero ni rya Kristo, umuntu wese yasenze n'uwuriko arasenga Imana imuhezagire. Ku murongo w'13 ngo mwarimye ivyaha mwimbura akarenganyo, mwariye ivyamye ku binyoma, kuko mwishimiye imigambi yanyu n'isinzi ry'abahizi banyu. Ushobora kwiyumvira uti twari kumwe n'abakomeye, twari kumwe n'abazodufasha, twari kumwe n'abazi ibintu n'ibindi, twari kumwe na oya. Yesu aravyerekanye. Bene data, Imana ishimwe. Umuntu wese yongera asenge, umuntu wese yongera asaba Imana, imbabazi z'Imana zongere zororoke. Ushobora kuba wagiye mu bintu utazi, kandi koko ushobora kuba wari uzi ko uri mu nzira nziza, kandi ni koko ushobora kuba uzi yuko wari kuragwanira ibintu vyiza, ariko ikintu caje gusambura gitandukanya abantu n'abandi ntabwo ari ciza, kandi biragaragaye, birabonetse. Umwansi ntabwo azonesha ishengero ry'Imana. Mwabakinyi bene data, muri abantu b'Uhoraho, muri abantu b'igiciro kinini imbere y'Imana. Imana ishimwe. Amaso yanyu ahumuke mu izina rya Yesu. Ibikaragashi bave ku maso mu izina rya Yesu. Mubona bariko baratwara iyo modoka ko ari abantu bariko barayitwara ahantu hatari heza, ariko Kristo ashimwe, ashimwe kandi ashimwe. Kristo ashimwe. Mw'abantu mwasenze kandi mushishikara gusenga, n'ubu dushimiye Imana uko umwami yavyerekanye, uko umwami ariko arabikora. Iri yerekwa naribonye mu kwezi kwa 4 nkuko ndabibabariye. Aho bigeze uyu munsi murabibona, ariko ico nshimira Yesu nuko uko avuga kandi niko abishitsa. Nongere ngaruke, buriya inzu yose ifite uko yubatswe. Nshatse kuvuga umuryango, famiye ifise amategeko igenderako. Pentekote yacu dufise uko umwami Imana yaduhaye directive tugenderamo, uko tumeze. Bariya ntanga akarorero, Abanglikane bafise uko babikora, bafise uko babigenza. Abakatolike bafise uko babigenza, bariya bafise uko babigenza. Abantu bose bafise uko babigenza. Nuko rero twebwe uko tubigenza, uko umwami yabitugiriye ko neza, nuko tubibandanyamo. Ikintu cyose coza kudukuramwo, urumva ko kiba gisambuye fondation, urumva ko kiba kije gusambura koko. Rero ariko Satani ntazoshobora, kuko ishengero ni iry'umwami, abantu nabo umwami niwe yabameneye amaraso ku musaraba. Imana nishimwe. Muze turondere ukugororoka no kwezwa, turondere kuja hamwe no gukundana. Mu bakinyi n'amadaba, abakinyi mu buryo busanzwe, abakinyi iyo bahejeje gukina, abatsinzwe n'abatsinze barakura bakagumbirana, bakaramukanya, kuko bamenya bati aha twari mu rukino, ubutsinze sawa, ariko ntaca acika umwasi, ahubwo baca baramukanya. Naratangaye, nari nzi ngo boca bangana bagaca eka, baca bagumbirana, bakagenda barakubitana, bagira gutya, umwe agira gutya uwundi, bahejeje. Natwe abantu b'Imana, Yesu nashimwe, turushizeho gukundana, turushizeho kwa abantu b'Imana.
bariya abo iyi groupe yabo 10 na groupe ya babandi bangahe batanu batanu, nta rwanko rukwiye kuhaba, nta namba, kuko niba bariko bararondera ihinduka ry'ibintu yari kuneza, niba bitashobotse ntabwo baciye bakwiye kuba abansi babo, oya, ahubwo kandi nabo batahure yuko n'abariya bari bafise intego nziza bagomba gushikako. Ico batamenye ni kimwe, nuko Satani mubi ashobora kwinyegeza akigira umumarayika w'umuco kandi azi neza ivyo ariko arakora. Ese yaba abo bantu bariko baratwara iyo modoka nabonye nabo barabakinyi mu bandi, ariko ntibarabakinyi, ahubwo barafise bakinisha, bari bafise ibyo bashaka gushikako, ariko Satani yaraneshejwe. Imana ishimwe ko mw'ishengero ryacu abantu bagipfukamira Imana, bagihamagara Imana. Imana ishimwe kuri wewe wasenze kandi ushishikara gusenga, wewe uri hariya atanumwe akuzi, ariko ufise igikorwa c'Imana ku mutima, ukama usengera igikorwa c'Imana. Imana izoguhemba wakoze igikorwa ciza. Imana nihabwa icubahiro. Bene data nshuti z'umusaraba, muze tugumbirane, bakozi b'Imana mugumbirane, mukundane, nta kintu na kimwe gikwiye gutandukanya. Ishengero ry'Imana ni rimwe uhereye kera. Umwasi aho yashatse kwinjirira mwese muhazibire, ariko abantu mukundane. Abo muri mu bakinyi aba nabo mu bakinyi bariya, mugumbirane, kuko niba ari aba groupe yabo batanu bagwaniye kuguma ku rufatiro rw'ishengero uko ryamye ntihagire ikirinyiganyiza, niba aba nabo bavuga bati oya turakwiye guhindura, nabo bari bafise intego nziza. Rero ariko Satani nawe aba afise ahantu ariko araca, kuko iyo Satani afise ahantu ariko araca, Imana ntivyemera ko bumvikana, kuko atari vyiza. Ariko iyo aba yari ibintu vyiza, niko bari kumvikana mwese mugakora ikintu kimwe, mukajana muvuga muti okay, ubu iki tugihindure, iki tukigire gutya, vyari kwemera bikaja mu nzira. Ariko kuko Satani ari we yagomba gusambura, ntivyakunze. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro, kuko igitera mw'ishengero ry'Imana. Ndashimiye Yesu kuko aba bakinyi bakuwe igikaragashi ku maso, bakabona naho turi hasi. Imana ishimwe ko tutapfuye. Haleluya. Buriya iyo umuntu atapfuye arongera agahaguruka. Iyo umuntu atapfuye arahaguruka akongera kuvuga ati mbega nari hehe, mbega ubwenge bukagaruka. Imana ihabwa icubahiro, ku Imana ari nyene umurimo. Ico nosenga nosabira umuntu wese, kandi nanje nisabira, ahubwo nukumentena amahoro y'Imana, nukumentena ubumwe, nukugumana ubumwe bw'abantu b'Imana. Ishengero ry'Imana ndabizi havuzwe amajambo menshi, yaba ari muri oh mana we, havuzwe amajambo menshi. Satani mubi niwe yavyuye intambara z'amajambo, y'amajambo umuntu atihanye. Beneda, niba utihanye y'amajambo yoba yarakuvuye mu kanwa, umenye ngo inzamba nivuga bizoba bikugoye. Niba utihanye, urwanko wowe ufitiye bariya, mw'ijuru nta canduye kizogerayo, kandi turazi neza yuko Kristo Yesu mu mwanya n'uwundi arashika. Bene data nshuti z'umusaraba, nane numva ijambo umukozi w'Imana yigishije, mbega yitwa Bigira Abagabo, yavuze ati kwihana, umuntu atihana, ubu hageze aho umuntu agenda yihana, yiyeza kuri kamwe, yiyeza no ku kandi. Ufise inzikira kwa mugenzi wawe, senga Imana igukuremo uwo mu rurazi.
saba umwami Imana guha amavuta yo gukundana, haleluya, amavuta yo guharira, amavuta yo kutumva ufitiye akazikira umuntu. Ninde muntu yoba agifise akazikira k'umuntu muri iki gihe? Bene data, dupfiki si twebwe, abadayimoni. Satani mubi, satani mubi, satani mubi, abadayimoni babi bamaze kwinjira ahantu baratikiza ntaco basigaza. Ntibaraba ngo ujya n'umugabo, ntibaraba ngo ujya n'umugore, ntibaraba ngo n'umwana, ntibaraba ngo ni munyacubahiro canke n'inyarucari. Abadayimoni aho bashitse akazi kabo no gutikiza no gusambura. Ariko hashimwe Yesu yuko Imana ihagurutsa abantu bagasenga, bakaja imbere y'Imana bakinginga bagasenga. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, bakozi b'Imana, abakiniye muri ekipe n'abandi bakiniye muri ekipe, nimwongere mugumbirane, mwongere mugumbirane, mukore igikorwa c'Imana, mwongere musabane imbabazi, mwongere musabe Imana ibintu byose mubirabe kumwe, ibintu mbese murabe ati ni hehe satani yari yarinjiriye kugira ngo ntazongere kuhinjirira ukundi. Kuko Yesu azobabaza ico yabajenje, umuntu wese azomubaza ico yamujeje. Umuririmbyi azomubaza ico yamujeje, umusenzi azomubaza ico yamujeje, umuvugabutumwa azomubaza ico yamujeje, umupasiteri azomubaza ico yamujeje, umuzenzi wa shengero azobazwa, umwungere azobazwa abo yaragiye uko vyagenze. Imana rero ibahezagire, Imana ibagirire neza. Dushimiye Yesu akomeje kuturinda no guteramira igikorwa cayo. Uyu munsi ndabizi ko isi yose ihanze amaso kuraba ngo mbega bizomera gutejo, mbega bizomera gutejo, mbega bazosubira kwegerana, mbega bazosubira gukorana, bazosubira gukorana mw'izina rya Yesu. Kuko iyo uruhumyi ruvuye ku maso, umuntu wese acamenya akamenya ati iki kirera, iki naco kirirabura. Burya nta kintu umuntu iyo ari impumyi, umuntu iyo atabona ikintu cose aracitiranya. Ariko Yesu iyo yuguruye akakwereka uco bibona. Nico gituma rero umuntu wese akwiye kugenda agasaba imbabazi mugenzi we, ati narakwiyumviriye nabi, ati mbabarira. Kandi ubundi ntiyoreka kukubabarira, kuko erega mu rukino, mu gukina abantu banawumizana, ni ukuvuga barababazanya mu gukina. None ko umuntu wese abaharanira gutsinda, mfise abana b'abakinyi, iyo batashe harawonza mbona afise igipfupfura, uwundi yakomeretse ku mavi ntinibiki ngo naguye, uwundi iryinyo ryavuye ntivyagenze gute ngo twasekanye n'uwundi. Niko bimeze. Ariko hashimwe Yesu, mwariko muragwanira igikorwa c'Imana, umuntu wese uko yarakora. Dushimiye Yesu aho bigeze, shingiro ry'Imana riracahagaze, ariko abakomerekeye ku rugamba Yesu aracavura, Yesu aracasomora, Yesu aracatunganya abantu, Yesu aracateza ibiganza abamuzako. Mwese abakomerekeye ku rugamba, hari abapasiteri bakomerekeye ku rugamba, hari abapasiteri batutswe barambikwa ibara, hariho n'abandi birirwa baravugwa ko amajambo, ibintu byinshi bitari byiza. Mwihangane, mwihangane, uwo nawo n'umusaraba mu yandi. Mbara numva amajambo abantu bavuga, umuntu bakamwambura impuzu pe, bakamuvuga bakavuga ibintu bitari byo. Twahamagariwe gufuka no kwambika no gutabara abo bose bari mwirinde. Ico nokubwira mwene data, ujye uri kuravuga nabi, umwambura impuzu ku marezo sosiyo, uyu munsi niwe, ejo ni wewe. Rero umuntu wese arinde akanwa kiwe. Mu kanwa kawe ntihakavemwo ibintu bibi, ntihakavemwo ibintu byo gusuzugura umuntu, ntihakavemwo ibintu byo gutuka umuntu. Umuntu mugumanira icubahiro ciwe. Ko Yesu amuteretse, ko Yesu akimushize hajye, umuvogera gute? Wanka icaha n'igisa naco. Niba uri kuramuhanura, muhanure mu bugwaneza. Erega hariho abantu bahanura mu bugwaneza, ariko hakabaho n'abandi bahanura batukana. Wahanure mu bugwaneza,
Imana nishimwe. N'ayo majambo bene data nari mfise kuvuga, reka ndangirize kuri iri jambo. Imana ntishaka guheba ishengero ryayo, Imana ntishaka guheba abantu bayo, Imana ntishaka kuguheba wa muntu w'Imana we yaragutoranije, kandi iragomba kuzogushikana mu ijuru. Ico gituma ico bikoze, ubonye hari ahantu watiriganye wihana. Umuntu atihana ntazoja mu ijuru. Oya, umuntu atihana emwe mu ijuru nta kagagazo kabayo, uwakagagazo ntashikayo. Oya, Imana idufashe. Dusome Hoseya igice c'icumi igice c'icumi na rimwe ku murongo w'8 haravuga ngo, noshobora gute kuguheba ga Efurayimu, noshobora gute kugutanga ga Isirayeli, noshobora gute kukugirira nk'i noshobora gute kuguhindura nk'Iseboyimu. Umutima wanje urambuzemwo uburagamo, n'imbabazi zanje zose ziradometswe. Mana ishimwe. Sinzogenza nk'uko ishavu ryanje ry'inkazi riri, sinzohindukizwa no kugeseza Efurayimu, kuko jewe ndi Imana ntari umuntu, nduwera ari hagati muri wewe. Sinzoza ndi n'ishavu. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe. Ntiyoshobora kuguheba. Ivyo wakoze vyose ntiyoshobora kuguheba. Kimwe gusa, iragomba kukuvura aho wakomeretse, iragomba kukugura amaso. Ivyo watahuye kutariko, iragomba kugufata ukuboko, iragomba kongera kukuvomerera, iragomba kongera kuguha inkomezi. Haleluya! Kugira ngo usozere igikorwa Data yaguhaye. Imana ishimwe. Ibintu by'ishavu, by'amanyama, by'akagagazo, ibyo bikuveko mu izina rya Yesu. Uce bugufi wunamira Imana. Imana nayo ntizoguheba. Yavuze ngo ntizogukubita n'ishavu. Imana ngo imbabazi zayo ngo zirayakamwo. Imbabazi Imana idufitiye ni nyinshi cyane. Nico gituma iyo duhanira ibigabitanyo byacu twoshira nta numwe yosigara. Mbega umwami yoza gukubita izi saha yosigaza nde? Nawe yosigaza, kuko benshi twakoze amakosa, twaravuze nabi, twariyumviriye, twaraciye imanza, twaravuze biriya na biriya. Abakinyi bose buriya bagira ababasharikiya canke bagira ababakurikira. Abakinyi bose bagira ababafana. Niba utari mu kibuga gukina, wabaye mufana wa grupi iyi canke umufana wa grupi iriya. Nico gituma twese shengero ry'Imana, twese abimirije kwinjira mu gihugu co mwijuru, abimirije abiteze umwami wacu Yesu Kristo, atari imbabazi zotubonetse ko twese twoshira. Kuko n'utakuvuze mu mutima ntihabura akantu. Amaraso ya Yesu atubonekeko. Muntu wese bene data ashire hasi inkota, arangamiza umusaraba. Guterana amajambo ntaco bimaze, kuvugana nabi ntaco bimaze, mbega kwamburana impuzu ntaco bimaze. Izo vyose nibigwanishwa umuntu yakora ngo kugira ngo bikunde atsinde. Ariko Imana ntivyemera. Dusenga Imana, turekera Imana, uhamagara Imana. Ishengero niryohoraho. Nashaka ko ibintu bihinduka azobihindura. Ariko ugiye gufokusa bidakunda, ukagomba ngo atuprinte ngaha, ucumenya ko atari inkomezi z'Imana. Imana itugirira imbabazi rero bene data, kandi bakinyi bacu, Yesu abakandi aho mwababaye, Yesu abagirira imbabazi aho mwatahuye kutariko, Yesu abakomeze. Yongera bashire hamwe
mwongere mukundane, mwongere muvuge muti ibi ntibyakunze, kumbura ikindi gihe bizokunda. Imana nihabwe icubahiro. Canke ati ibi ntivyokunda kubera yuko aho iwacu bibaye gutya byoca bimera gutya. Niba hariya byarakunze aho iwacu ntibyokunda. Tumenye ngo famiye y'iwacu yubatse gutya, famiye y'abariye yubatse kuriya, aho iwacu biruko. Tubandanirize mu nzu yacu. Imana ibahezagire. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Uri Imana ugira neza, uri Imana ukomeye, uri Imana y'ububasha, uri Imana ugira neza bugaca bukira. Ndagushimiye, ndagukengurukiye Mwami Yesu. Ishengero ryawe ni iryawe. Ishengero ryawe ni iryawe. Abakinyi bacu bahezagire, abakinyi bacu bafashe, abakinyi bacu, muntu wese aho yakomeretse umuvure, muntu wese aho yakomeretse umugirire imbabazi, ariko kandi ubasubizemo inkomezi, ubasubizemo gukundana, ubasubizemo kugumbirana. Mu izina rya Yesu bongere babe umugwi umwe. Mu izina rya Yesu bongere babe umugwi umwe, kuko ari ishengero rimwe. Twahamagariwe kurwanya Satani, ntitwahamagariwe kurwanya bene data. Mu izina rya Yesu utubabarire nyaguhora ku ngoma, ubabarire abakozi bawe, ubabarire ishengero ryose, ubabarire nzina mu Kristo wese. Mu izina rya Yesu duhe kwihana bivuye mu mutima, umuntu yicuze kubw'ivyaha byavuye mu kanwa kiwe. Urakoze kuri Imana, ndagushimiye kuvyumvise kandi kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Kandi isheni turiko ni isheni Habonayo. Uhora Imana abahezagire, amen.